kw'isoko. Duhereye ku bwonko, umuntu akinyoye itabi mu bintu bigize itabi, ikintu kirimwo nikotine ica yinjira mu bwonko. Imaze kwinjira mu bwonko, ubwonko uca wumva umengo ufise inguvu nyinshi, umengo umeze neza, mu vy'ukuri ukumva umunezero, ariko uwo munezero ntushobora kumara akanya kaniniya. Inyuma y'akanya gatoya usubira hasi, umuntu agaca yumva umenga arababaye, akumva umenga ararushe. Mbese niho bica bituma ashaka kwiyongera kandi agasubira kunywa itabi. Ni nayo mpamvu bituma abantu banyoye itabi rero birabagora guhagarika, kubera aguma ashaka gusubirana kwa kundi yari yiyumva ahejeje kurinywa. Ku bice vy'umutima n'amaraso, iyo umaze kunywa itabi, mu bimwe mu bintu bigize itabi vyinjira mu mitsi. Bimaze kuja mu mitsi, iyo mitsi itwara amaraso rero itakaza ubwaguke, imitsi ikaba mito mito cane. Iyo imitsi imaze kuba mito mito cyane, birumvikana yuko amaraso ntasubira kugenda nk'uko yagenda mu mutsi umuntu yari asanzwe afise. Uko rero umutsi uba muto muto n'amaraso akagenda nabi, uwo mutsi utakaza n'inguvu. Ivyo rero byose bigiye hamwe bice biteza indwara z'amaraso muri rusangi. Benshi izo tumenyereye cyane umuvuduko w'amaraso muniniya cyane, ariko n'izindi ndwara z'umutima zose. Uko umuvuduko w'amaraso wa waduze ukaba muniniya, umutsi ukaba wabaye mutoya, ukaba utanagikomeye, byongereza ibyago byinshi by'uko umuntu amaraso avura. Amaraso rero yavuriye mu mutsi, akaba n'umuvuduko w'amaraso ari muniniya, haba hari ibyago cyangwa amahirwe mabi y'uko udutsi imitsi yo mu mutwe mu bwonko ishobora guturika cyangwa ikaziba, arivyo tumenyereye abantu bita ngo ko ari AVC. Mu bihimba by'ubuhumekero, iyo umaze kunywa itabi, umwotsi ugenda mu mahaha ubwo nyene. Iyo ushitse mu mahaha rero, amahaha aba yatewe arahungabana. Nico gituma umuntu acagira uburwayi bw'indwara zo mu mahaha, mu buhumekero, kandi zamaho ziguma ziza zigenda zigaruka. Nk'indwara iba yatewe nuko udufuko tubika impwemu mu mahaha tuba twaturitse, tuba tutagikora, indwara bita emphysème, canke indwara y'uturingoti dutwara impwemu mu mahaha, ari two batwita utubronche. Donc iyo ndwara ihoraho ikama hari ivyo bita ko umuntu afise bronchite. N'izindi ndwara zo mu buhumekero zituma, sinzi ingene numva nozivuga neza, ariko ni indwara zituma umuntu aba atagishobora nko kuduga nk'umusozi neza nk'abandi nk'uko bisanzwe, canke nko kugira siporo umwanya muniniya, canke gufata urugendo rurerure, canke kuduga ku ngazi. Ibintu byose bimusaba yuko amahaha aba agomba gusohora neza impwemu bidakunda, arizo usanga kenshi bazita ko ari pneumopathie obstructive. Bagira n'indwara ya kanseri yo mu mahaha, yo irazwi cyane ko ari indwara kandi yica abantu benshi. Mu bice by'umubiri navyo twokwita ibice vy'ihokwa. Ni ibice by'umubiri digestive, kuvuga mu kanwa, mu muhogo, mu shishito, mu rwagasha, mu nsogi, umubiri wose muri rusange aho ivyo kurya bica bigenda bisohokera. Kimwe cyose muri ivyo bice by'umubiri mvuze kiba kiri ku vyago byo kurwara kanseri itewe n'ibikoresho n'ivyo baba bashize mu itabi, bisanzwe biri mu itabi cyangwa ivyo baba bongeyemo byose. Ushobora rero kurwara kanseri yo mu kanwa, kanseri yo mu muhogo, kanseri yo muri estomac, kanseri yo mu rwagasha, cyangwa kanseri yo mu nsogi. Ku rwagasha hoho ni birebire, kuko mu bintu biri mu itabi binateza yuko umubiri w'umuntu udasubira kumva kaburangingo hormone bita insuline. Umuntu rero umubiri ukaba utakiyumva. Ivyo nivyo bita ibyago byo kurwara indwara y'isukari yo mu bwoko bwa kabiri, iyo bita diabete type 2. Ibintu bisanzwe birimo mu itabi navyo ubwavyo bituma ingaruka mbi ziterwa n'indwara y'isukari zinyaruka ugereranije n'abandi bantu basanzwe barwaye indwara y'isukari. Iyo umuntu anywa itabi, ingaruka mbi z'iyo ndwara y'isukari rero ziza mu buryo bwihuta, zikanyaruka. Umva umuntu indwara y'isukari igashobora ikamwica hakiri kare ugereranije n'abatanywa itabi.
Ku bice by'umubiri navyo nk'ibi umushatsi, inzara n'uruhu navyo tubifatira hamwe, ivyo bita teguma. Naho nyene mu bintu biri mw'itabi cane cane nikotine iteza yuko umushatsi urakoroka no kugira ubuhanza canke umuntu akagira imvi, ariko ukabona ko izo mvi zije hakiri kare bidahuye n'igihe tuzi mu by'ukuri imyaka umuntu avuga ati umuntu yarageze kuba afise imvi canke umuhanza ataragera. Mu bihimba vy'irondoka dusubiye kuri bya bindi itabi ryateje ku imitsi itwara amaraso itameze neza, no kuvuga yuko n'amaraso ntasubira gushika neza mu bice byose by'umubiri n'ibihimba vy'irondoka rero bidasigaye. Iyo rero amaraso adashikamwo neza bitera ibibazo yaba ku mugabo yaba ku mugore, ibintu vyo kurangura amabanga yabubatse canke guhuza ibitsina ntibisubira kumera neza. Ubushobozi bw'umugabo buragabanuka cane n'ubw'umugore buragabanuka cane. Dushize hamwe na bya bibazo byo ku ruhu, ku mugore arababara, amazi ntabagishoboka kuboneka ahantu hose, aba yumye, umubiri wose uba wumye, donc bica bigabanya bwa bushobozi bwo gushaka guhuza ibitsina cyangwa kurangura amabanga yabubatse. No ku mugabo nuko nyene, kubera amaraso aba adashikayo neza, ntasubira gushaka kurangura amabanga yabubatse, niyo yobishaka ntashobora kubikora neza. Ku ruhu, mundi ku ruhu haba hariho abona kwita nk'abasoda b'umubiri. Iyo umuntu yanywa itabi n'ibikoresho byo mu itabi cyane cyane nikotine, bituma abasoda b'umubiri bataba bagipanze neza, bigakora nabi. Iyo bikoze nabi, umuntu afise ibyago cyangwa amahirwe mabi yo kugira izi ndwara za kanseri zo ku ruhu, kanseri zo ku ruhu z'ubwoko bwinshi cyane cyane, ariko iyo tuzi bakunda kuboneka niyo bita carcinoma squamous. Ku nzara naho nyene ico kimwe nazo nyene ntizisigara inyuma, kubera ko abasoda b'umubiri bataba bapanze neza, kandi murazi ko inzara ari ikintu dukoresha cane, microbe ziba zirimo zose zica zihinduka indwara, donc haba hari indwara nyinshi cane rero mu nzara z'umuntu. Impanuro rero ni imwe, ni yuko umuntu anywa itabi yohagarika. Birashoboka guhagarika kunywa itabi, birashoboka, ariko bisaba yuko ushaka kurihagarika nyine aba ari we yifatiye iyo ngingo yo kurihagarika. Birashobora gushika yuko mu minsi ya mbere ugahagaritse itabi, kubera ko ufatiye kuri bimwe twavuga ku bwonko, kuko ubwonko buguma bushaka ko ufata itabi gume wumva umeze kwa kundi, nuko kuntu uba waramaze igihe kininiya uri ufata ivyo bintu bongeramwo n'ivyo bisanzwemwo, ushobora kumva ko utameze neza, ariko n'ibintu bisanzwe bashobora kugufasha ahantu hose kw'ivuriro rikwegereye. Niyo badashoboye kugufasha, abantu bose bakora ku mavuriro barazi aho bashobora kukurungika kugira ngo bashobore kugufasha. Cari ikiganiro kw'isoko.